Ndakuramukije inshuti mukundwa, ndagwaye ikaze muno mwanya w'ijambo ry'Imana aho tugiye kuvugana tugiye gusomera hamwe ikete Paulo yandikiye abaroma ikete ca 14 muri rwarukurikirane rwacu rw'insiguro zerekeye ikete ry'abaroma. Paulo yandikiye abaroma 14 kuva ku murongo wa mbere havuga ngo ukwihanganira abadakomeye mu kwizera. Udakomeye mu kwizera mu vyizerwa mu mwemere, ariko ntumuharirize kuvyakekeranya. Umuntu wese afise ukwizera ko kumurisha vyose, ariko udakomeye ajya ibirimwa gusa. Urya inyama ntakengere utazirya, kandi utazirya ntahinyure uzirya, kuko Imana yamwemeye. Wewe urinde uhinyura umushumba w'abandi, kuko imbere ya shebuja ari hahagarara canke agatemba. Mbere ushime azohagarara, kuko umwami wacu ashobora kumuhagarika. Ku murongo wa 5:14 umuntu wese ashima umunsi umwe kurutisha iyindi, uwundi agashima iminsi yose. Umuntu wese nashigwe umutima wiwe wiyumvira umunsi awuyumvira kubw'umwami wacu. Urya inyama azijya kubw'umwami umwami, kuko ashima Imana, kandi utazijya yanka kuzijya kubw'umwami nawe ashima Imana, kuko ata muntu muri twebwe ariho kubwiwe canke apfa kubwiwe. Namba turiho abo kuba umwami, namba kandi namba dupfira kuba abo umwami. Nuko namba turiho canke dupfa turi abo umwami. Ngomba gusoma aya majambo we yabandanya tubaza kuyaganira uko twinjira mu ijambo ry'Imana kubw'imvo z'umwanya. Ariko kino gice gushaka ku murongo wa 23 kiguma kigaruka kivuga ingene abantu bizera babana. Amajambo tugiye kuvugana muri kano kanya avuga ngo nize nkingi z'umubano mwiza hagati y'abatangana mu kwizera. Nize nkingi z'umubano mwiza hagati y'abatangana mu kwizera. Umubano ni rimwe na rimwe ikintu mubano rimwe na rimwe ni ikintu kigoye gukora. Abantu bamwe biragoye ko babana, n'ibintu bimwe biragoye ko bibana. Nagiye mu ntara imwe ndatangara mbonye impene zambaye ibikopo ku munwa. Ndabaza nti mbega izi impene zakoze icyaha kihe? Baca bavuga ati umubano wazo nibirimwa ni mubi, rero kugira ntizone bazambika ibikopo ku munwa kugira zishobore guca mu mirima. Nguko rero ukuntu umubano w'impene n'ibikoko n'ibirimwa muri zo ntara bawutegekanya. Mwarumvise inkuru, narumvise inkuru jewe yankoze ku mutima, akarorero ko umuntu yagomba kujabukana ingwe n'ubwatsi mu bwato bumwe, akabujabukana n'impene. Bati ni gute ujabukana ingwe ubwatsi n'impene mu bwato bumwe? Ukajana icambere bibiri bisigaye birajyana, ukajana icakandi ukabisiga hariya hakurya navyo nyene bava bijyana. Aho gakorwa ndahaguhaye bana ugakora. Ni gute ujabukana ivyo bintu bitatu mu bwato bumwe, ukagarageza ku buryo utabijyanira rimwe, bimwe ukabijyana ibindi ukaza kubisiga bikabana amahoro. Uko tubona rero umubano w'ibintu n'abantu bigorana, niko n'umubano w'abizeye Kristo ahanini uhava ugorana kandi bizera kubw'imvo zitandukanye tugiye tuvugane. Hari ingendo rero isaba kugira ngo abatangana mu kwizera babane mu mahoro. Muri kano kanya tugiye tuvugana ingene abantu batangana mu kwizera bo bana mu mahoro. Ikintu cyambere nabonye muri kino gisomwa cofasha abantu batangana mu kwizera kubana mu mahoro, ni gihe umwe wese agize umwidegemvyo wo kubaka imibereho yiwe yisunze ivyamunyuze mu mutima wiwe. Gihe umwe wese agize umwidegemvyo wo kubaka imibereho, ivyo yita vyiza n'ivyo bita bibi, ingene abaho yisunze ivyamunyuze mu mutima wiwe. Twabisubye ku murongo wa 2 wa 3. Udakomeye mu vyizerwa mu mwemere, ariko ntumuharirize kuvyo akekeranya. Umuntu wese afise ukwizera ko kumurisha vyose, ariko udakomeye ajya ibirimwa gusa. Urya inyama ntakengere utazirya, kandi utazirya ntahinyure uzirya, kuko Imana yamwemeye. Ugiye kubandanya n'amajambo kubaka imibereho wisunze ivyakunyuze bisigura iki? Bisigura guhitamo ingene wambara, ivyo ufungura, ingene wisuganya usunitswe n'umutima wawe, cyane cyane usunitswe n'umutima wo guhimbara
imana. Muri runo shengero Pawulo ariko yandika avugana n'imigwi ibiri. Hariho umugwi wa mbere w'abantu bavuga batukijijwe wizeye ubutumwa bwiza ukwiye kwirinda imigenzo yose wahoramwo. Hari imigenzo ukwiye kwirinda, hari ibikorwa ukwiye kwirinda, ukubahiriza imigenzo kanaka, imfungurwa udafungura, iminsi wubahiriza, imyambaro utegeza kubahiriza kugira ngo uhimbare Imana. Hari n'undi mugwi wa kabiri uvuga uti umaze gukizwa gira umwidegemvyo. Ivyo vy'imigenzo twahoramwo, vy'iminsi yo kubahiriza, vy'inyambaro yo kwambara, zifungurwa dufungura n'izo tudafungura, byaraheze kubwo ubutumwa bwiza twizeye. Iyo migwi ibiri rero yari ihanganye gose. Ubandanije uvuga usoma muri kino gisomwa, aba bafise imigenzo n'amabwirizwa bubahiriza, Pawulo abita abana mu kwizera. Aba nabo badafise ibyo bubahiriza, bavuga ati imigenzo n'amabwirizwa turafite umwidegemvyo kubwo ubutumwa bwiza, abita abakomeye mu kwizera. N'abantu bafite umwidegemvyo bazi ko imigenzo n'amabwirizwa bitaco bimara, ataco bikora mu vyerekeye kwemerwa n'Imana. Iyo migwi ibiri rero yose Pawulo ayitahura. Nico kintu kintangaza, womenga yahava acira urubanza bamwe ati mwebwe mufite imigenzo mwubahiriza muri babi nimureke, canke mwebwe mutacubahiriza imigenzo muri babi. Ariko ku murongo wa 6 avuga gute? Avuga ngo kuva ku murongo wa 6, uwiyumvira umunsi awiyumvira kubw'umwami wacu, urya inyama azijya kubw'umwami wacu kuko ashima Imana, kandi utazijya yanga kuzijya kubw'umwami wacu nawe ashima Imana. Biratangaje gose. Ariko avuga ati ibi bintu aba bantu bose igihambaye nuko umutima ubasunika, nuko umutima uri kurabarongora ari uko bagomba guhimbara Imana. Uyu muntu ariko yubahiriza umunsi kanaka, ariko abigerageza yesunze imibereho yakuriyemo y'abayuda, mugabo abikora n'umutima wo kugomba guhimbara Imana. Ubu nawe ata minsi imuboshe afise yubahiriza, nawe nyene abikora kuko yatahuye umwidegemvyo yahawe n'Imana, ariko abikora kubwo kubaha Imana. Ni kuko ino n'umuntu wese akwiye kugira umwidegemvyo wo kugendera mu vyamunyuze, no kugira ngo icyo akora kibe igisunitswe no kubaha Imana. Ni bibi kugendera mu vy'abantu bakubwiye wowe utabitahura, kuko ntuba wubasha Imana, uba ugomba kubahiriza imigenzo y'abantu. Aha ariko atubwira ati umuntu akwiye kubahiriza ibintu kuko yanyuzwe, kandi yibaza mu mutima ko bimusunikira kubaha Imana. Hanyuma no kugira ngo abashe kugendera mu kwizera afise mu mutima wiwe. No kuvuga ngo ahageze gutahura ibintu, mwema muhamagara ngo abari kuri urwo rugeza ageze ko aba ariko agenda. Rero iyo utari ku rugezo rumwe nawe agomba ngo amutegeke kugendera mu rugezo nk'ugwi wiwe, abamurenganije. Soma ku murongo wa 22 n' 23 hararyoshe cyane. Abantu ukwizera ufise ukugumane mu mutima wawe imbere y'Imana, harahiriwe utihinyura kuvyo yemeye. Ariko kuvuga iki? Ariko kuvuga ati umuntu akwiye guhabwa uwo mwidegemvyo wingene agenda, wingene yambara, wingena yisukura imishatsi canke yigenza, bivanye n'ijwi ryo mu mutima, ingena atahura ijambo ry'Imana nahageze gutahura. Hanyuma kuko niyabikora abwirijwe n'igitsure c'abantu, ariko mu mutima wiwe atari ko bitahura, azoba atsinzwe mu mutima. Niko ijambo ry'Imana ryatubwire. 23 avuga ngo ariko ukekeranya wese iyo ariye muga kajya akekeranya abatsinzwe, kuko bitaba bivuye ku kwizera. Ikitaba kwizera cyose ni icyaha. Munyumve neza, Pawulo ariko aravuga ati abantu nibikisha ijambo ry'Imana, ariko aha umuntu ageza gutahura akumva wewe yo kwambara igitambara, mureka cyambare, kuko birafise imvo yaho yakuriye, yumva umenga yo himbara Imana yambaye igitambara. Hanyuma uwo nawe yumva avuga ati je gitambara ngomba kwambara, nitumwubahirize kuko bivanye n'ingena yigishijwe naho yakuriye, ikiri mu mutima wiwe kimusunika kutambara igitambara ni imvo nziza yo guhimbara Imana. Sinzi ko mwumva iki kintu nyina kigoye. Rero ni gute none aba bantu babiri bambaye igitambara n'abandi batambaye igitambara bahava babana nitwubahiriza umwe wese? Naha mbere bikunda kutugora.
ariko nagomba wumve neza nshuti mukundwa, abo bantu musengana, abo bantu mukorera ibikorwa vy'Imana ni muri bamwe. Ntitwakuriye amashengera amwe, ntitwarerewe mu miryango imwe, kandi imigenzo twareranywe yitwa urupfasoni, yitwa umuntu w'ingeso nziza n'umuntu w'indero iratandukanye. Rero ukijwe agaca agomba gukurikiza ya ndero yahabwa, akagomba kuyita ko ariyo, akumva mutima ko ariyo Imana yomwemera yigize, arafise imvo mugiyo mvo ntayisangiye nawe utahawe iyo ndero. Naha Pawulo ko avuga ati reka tureke umuntu wese indero yahawe ingena yumva, ingena yogenda avyubahirize. Mana idufashe cyane. Nama niyumvira ivyerekeye inyambaro, ababo baba ku kiyaga ahantu hashurushe bambara impuzu zoroshe kubera imbeho atayihari, hari izuba. Ariko ugende mu bantu baba mu misozi, mu ntara zikanye, bambara ibigoma, bambara uburengeti, bambara ibintu bikanye. Iyo myambarire uko kuntu bambara abo bantu babiri ni kuzokwigera gusa. Nibaza mu ishengero icyo bita kwambara neza ntibazobwihurizako, kandi ntibapfuye ko hari ibyo bibiri bivuga n'ibyo itavuga, bapfuye uko bakuze, bapfuye uko bavyumva, uko umuco wabo bakuriyemwo wabigishije. Nkuko kuri kudasanzwe muri no ngingo ya mbere ijambo ry'Imana riduhaye, umubano hagati y'abizera batangana ukwizera urashoboka mu gihe umwe wese agize umwidegemvyo wo kubaka imibereho yiwe yisunze ivyamunyuze mu mutima wiwe. Nagomba kwaze nshuti mukundwa, ni gute wubaka imibereho yawe? Ingena wambara, ingena wigenza, abadamu ingena ukora imishatsi, ingena ubaho mu buzima bwa misi yose, uvyubaka wisunze iki? Mbega uvyubaka wisunze kunezereza Imana cyangwa uvyubaka wisunze kunezereza abantu, kunezereza abo musengana, muga mu mutima wawe wumva hari mwijwi rikwagiriza, utsinzwe, utinya? Namba biri uko ntubugize neza. Ukwiye kubaho wisunze uwo kwegwabwa umwidegemvyo, ukabaho wisunze ijwi ryo mu mutima. Icyakabiri mbona muri n'amajambo, umubano hagati y'abatangana mu kwizera urashoboka iruhande rwo hano umwidegemvyo yuko umuntu yubaka imibereho yiwe mu mwidegemvyo, ni mu gihe umwe wese yirinda guca imanza canke gukengera abandi yisunze ivyamunyuze. Ku murongo wa 10 havuga gute? Havuga ariko weho ni igiki gituma uhinyura mwene so, kandi nawe ni igiki gituma ukengera mwene so, kuko twese tuzohagarara imbere y'intebe y'imanza y'Imana. Aya majambo arakomeye, uwo murongo ubike ushire kwa karongo. Harimo ijambo gukengera, hakabamo n'ijambo guca imanza, guhinyura, bene gukengera. Guhinyura mwumva ko ari guca urubanza, gukengera mwumva ko ari kugaya. Gukengera abandi no gusuzugura inyifato cyangwa ingendo yabo, ingena bariko barabaho, ukavuga uti aba bantu n'abana mu mpemo, uyu muntu ntakomeye, ukamugaye ukamusuzugura. Guhinyura naho umuntu nukumwagiriza icyaha kubw'inyifato yiwe, icyo gihe ntumugaye n'umusuzugura, ahubwo uramucira urubanza uti uyu muntu umunyabyaha, umuntu w'umupagani, umuntu ntiyigeze akizwa. Nivyo vy'ivyo nyene abakomeye mu kwizera bari bafise igerageza cyo kugirana, cyo gukengera abakiboshwe n'imigenzo. Navuze ko imigenzo ibaho yaho twakuriye, y'intara twakuriyemo, y'amashengero twarerewemo, harimo rero abakizwa bakabandanya bayigenderamwo. Rero abakuze mu kwizera bazi umwidegemvyo twahawe muri Kristo, bavuga ati aba bantu n'abana bo mu mpwemu, abo nibakizwa, n'ababebe spirituel niko bakunda kubivuga mu kinyamazuru. Ariko kandi abakiri bato mu kwizera nabo bari bafise igeragezwa. Iyo geragezwa ryari uguhinyura canke uguca urubanza. Babona yuko abatubahiriza ibyabanyuze, abatubahiriza imigenzo yabo, abatambara igitambara nkabo, abambara impuzu bobo batambara, abagenda nk'uko bobo batagenda, abanyabyaha barabahinyura bakabacira urubanza. Uzokumva bango urya ntakijijwe, raba ingena yambaye, raba ingena yigenza, raba imishatsi yiwe, urya ntakijijwe. Iyo ni imvugo yo guhinyura, iyo ni imvugo yo guca urubanza. Pawulo ahamagarira abakomeye mu kwizera kudakengera abadakomeye, amenye ko bakiriko barakura, bakigwana n'imico yabo ya kera, igihambaye nuko bizeye Umwami Yesu Kristo. Ayo kandi abadakomeye nabo ariko arabagabisha ko badakwiye guhinyura abakomeye,
abadakora nkabo. Avuga ati naho muri abana mukiriko murakura, muri abana mu mpwemu, si imvo yoshituma muca imanza muzicira bafite umwidegemvyo. Mukwiye kubandanya uko mwebwe murongowe n'Imana, mugabe ibyo mudatahura abandi bazabagenderamwo kubwo umwidegemvyo bafise, byitondere ntimubacire urubanza. Aya majambo arakomeye cyane. Ni kuko uwizera adakwiye guhinyura cyangwa gucira urubanza abandi. Twabivuze ku murongo wa 6. No kubera abo bandi ivyo bagenderamwo babikora kugira ngo bahimbare umwami wabo. Niyange ngo ya mbere twavuga. Nimba bubatse imibereho yabo kubwo ivyabanyuze mu mutima, nkuko twavuze ku murongo wa 6, bajya kubwo umwami, bakareka kurya kubwo umwami, bubahiriza umunsi kubwo umwami, bakareka kubahiriza umunsi kubwo umwami. Urumvikana rero yuko uwo muntu ucira urubanza uramurenganije, kuko wewe n'Imana yiwe baramahoro, arazi ko umutima wiwe agarageje kubahiriza Imana. Ikindi nuko dafite uburenganzira bwo gucira imanza abandi. Iryo jambo rirakomeye cyane. Ntidufise uburenganzira bwo gucira imanza abandi uko sabi wacu nabo umwami wacu. Ku murongo wa 10 havuze ngo iki? Havuze ku murongo wa 11 kuko handitswe 10 havuze ngo ariko weho ni giki gituma hinyura mwene so, kandi nawe ni giki gituma ukengera mwene so, kuko twese tuzohagara imbere y'intebe y'imanza y'Imana. Ko handitswe ngo kuko ndiho niko yavuze, amavi yose azomfukamira n'indimi zose zizovuga ishimwe ryiwe. Nuko rero umuntu wese muri twebwe azobazwa n'Imana ivyo yakoze. 13 uhereye none ntiduhinyurane, yamara tugiriye imigabo ngo ntihagire ushira igisitaza canke igigwisha imbere ya mwene se. None ko tudafise guhinyura, ko dafise uburenganzira bwo guca imanza, wumva nemerewe guhinyura canke guca urubanza? Mba ninjiriye Imana. Reka Imana yoyo izi bikwiye, uko jewe sinzi bikwiye neza. Ndafise ngeza gutahura muri Bibiliya, mugabo wemewe n'Imana neza sinoshobora kumuvuga. Ubwo n'ubwishime babunteye, kuko Imana niyo duhagarara imbere, niyo tugwa imbere, kandi niyo tuvyuka, niyo tugwa tukavyuka turi imbere yayo. Paulo abandanya abivuga ngaha, kuko turaba umwami, twagwa tugwa imbere yiwe, twavyuka tukavyuka imbere yiwe. Kubera iki? Kubera Imana niyo tugomba guhimbara. Rero niwemere gucira urubanza uya muntu atagenda nkuko ugenda, atambara nkuko wambara, atisukura nkuko wisukura, atigenza nkuko wigenza, kuko hariho umwami wiwe abijejwe. Niwe aje kumucira urubanza. Yaba ari ukuze mu mpwemu afise umwidegenzo, Imana niyo imucira urubanza. Yaba ari umwana mu mpwemu atarakomera, acuberiza imigenzo, yibaza ko kwizera Yesu bidahagije, atakize kwindi migenzo, nawe nyene umwami wiwe niwe wo kumukurikirana, niwe wo kumucira urubanza, canke wo kumenya ko yakoze neza canke atakoze neza. Rero ku mirongo 42 twabivuze ngo ukwizera ufise ukugumane mu mutima wawe imbere y'Imana. Harahiriwe utihinyura kuvyo yemeye. Numva ngo dukwiye guha umwidegemvyo abantu bose kugira ngo bagendere mu vyo bumva, bagendere mu vyabanyuze. Nagomba nshuti mukundwa, aha tukigeze ngaha wiyumvire ingena bigenda amashengero wacu. Jewe narigeze kuba ndongoye groupe biblique, aho narondongoye groupe biblique, nakira umushitsi aza gusigura ijambo ry'Imana. Uwo muntu yarahatse gusambura uwo mubano w'abizera nari ndongoye, kuko yaje avuga inyigisho mu misho. Igikorane cyaheze atanga kubwira abantu ngo abatambaye impuzu zigera ku birenge n'abapagani ntibahimbara Imana. Acavuga ati kandi abantu bambaye amajinsi bo mwijuru nta kibanza bafise. Ku mugabo nzabona abana b'abakobwa bazanye ibintu vy'ibigunira n'intutarika bahevye ngo bagomba guhimbara Imana. Sinamenye ivyabaye. Kumbe wa muntu yagiye kuri umwe wese atangura kubahinyura abacira urubanza. Byarangoye kugabanukana umutekano aho hantu, kuko vyari kibazo kinini cyane cyari cyateranije umubano w'abantu. Birumvikana groupe biblique yarimwe abantu bava mu mishangiro itandukanye, barimwo indero zitandukanye, harimwe imigenzi itandukanye. Byasaba ko tubahana kandi tukubahiriza abandi mu vyabanyuze. Ntivyasaba ko dusekana. Abo muntu agiye gutabara yamaze konona ibintu. Imana idufashe cyane. Nta mpuzu Imana yemera kurusha izindi. Icyo Bibiliya ivuga ivuga ngo twambare uko bibereye. Kwambara uko bibereye mu muco wose, mbere si mwishengero bicira urubanza. Bicirirwa urubanza naho hanze amategeko.
nje gituma hari ibipolisi byerekeye indero nziza n'imico kama. Muzobona no mu gihugu y'abantu barengeje urugero bakambara nabi n'igihugu kirabakurikirana, hari bitemegwa. Bijye rero nivyo tuvuga kwambara uko biva mu muco tuba turimwo. Ibisigaye nijwe mu mutima rikurongora kubw'imvo udategeza gucubwira abandi. Nimba Imana yakubujije ikintu kanaka, hari imvo yakikubujije, nturondere ko abandi bose baca bamera nkawe. Ngiyi ni nkingi yotuma abatangana mu kwizera babana no kudahinyura canke kudakengera ivy'abandi wisunze ivyo wewe vyakunyuze. Ntutegeza kumera nk'abandi kuko ntimwakuze kumwe, ntimwarerewe hamwe, kandi ivy'Imana iko iravuga mu buzima bwanyu si bimwe. Igihambaye nuko mukijijwe, igihambaye nuko muyambura ivyaha n'ingeso z'ivyaha. Ivy'imibereho n'ingena mubayeho bica biva ku ntara, bica biva ku mashengero warerewemwo, bica biva ku cyo abantu bakuze bumva. Ivyo bifata umwanya. Ni gute none wifata imbere y'abantu badafise imibereho nk'iwawe, batambara nkawe, badafungura nkawe, batagira imigendanire nkawe, bakengera uko bibohesha imigenzo, nibagendere mu mwidegemvyo wa Kristo kuko wewe wamaze gukura wuzuye umwidegemvyo. Canke wowe bahinyura ukabacira urubanza uko wibaza ko ari abanyavyaha. Jambo ry'Imana riduhamagariye kudahinyura cyangwa kudakengera abandi twisunze ivyatunyuze, gutyo umubano wacu uzogenda neza. Nagomba mvuge neza ko ngaho Bujumbura hoho bigoye gose kuko abantu harimwe abavuye ruguru n'abakuriye aha mu gisagara. Iyo ntambara nama ndayibamwo mu bikorane byo gwaruka, mu bikorane by'abaririmbyi, aho abakuriye Bujumbura bagomba kuba nk'abanyabujumbura, abavuye ruguru bagomba kuba nk'abavuye ruguru, hanyuma bigaca bisekana. Mbega ninde ariko arahimbara Imana? Ntimuriko mupfa ubutumwa bwiza, muriko mupfa imigenzo, muriko mupfa imico. Imana idufashe cyane. Umubano wa hagati y'abatangana mu kwizera urashobora kuba mwiza. Ubwa gatatu, igihe abakomeye mu kwizera bihanganira abadakomeye mu kwizera. Iryo jambo rero rirakomeye gose, riza kuzana amahoro. Ni jambo rizana amahoro. Turasubye ku murongo wa 13. Uhereye ubu rero ntiduhinyurane, yamara tugiriye imigabo ngo ntihagire ubushira igitsitaza canke ikigwisha imbere ya mwene se. 14. Ndazi nemejwe neza n'umwami yuko atagihumanya ubwaco kiretse uwiyumvira ko ikintu gihumanya niwe cyo humanya. Bya bintu bikunyurwa mu mutima. Ariko iyo mwene so babajwe n'ivyo urya, nubu kigendera mu rukundo uwo Kristo yapfiriye, ntumuranduza ivyo kurya vyawe. 16. Iciza canyu ntigitukwe kuko ubwami bw'Imana atari bukurya no kunywa, ariko ari ukugororoka, amahoro, umunezero vyo muri mpwemu yera. Ukorera Kristo atyo ahimbara Imana, kandi n'abantu baramwemera. Nuko dukurikira ibyo amahoro n'ibyo gukomezanya. Ntimusenyure ikuba c'Imana kubw'ivyo kurya byose ntibihumanya koko, ariko ni bibi ko umuntu arya ikintu gituma uwundi atsitara. Paulo Imana imuhezagire. Iciza ni kutarya inyama canke kutanywa umuvinyu canke kutakora ikindi cyose gititaza mwene so canke kimugwisha canke kimutera intege nke. Paulo Imana imuhezagire arongowe na mpwemu yera, ariko azana ingena twobana rero, aza ingingo ya nyuma idufasha kubana. Kwihangana abadakomeye mu kwizera ni ukwiyima umwidegemvyo kugira ngo ntuhave utsitaza wa wundi atararonka umwidegemvyo. Ntubiretse kugira ngo uhimbare Imana, ubiretse kugira ngo bene data batarakomera mu kwizera ntubatsitaze, ntubababaze, ntubatume bazazanirwa. Paulo aremeza neza ko ivyo gufungura, ivy'iminsi canke kwambara ataco bipfana n'agakiza. Ku murongo wa 14 avuga ati nukuri ntibyari bikenewe nubwo hari habavyumiyeko. Ayagaca avuga ati mugaba akuze mu kwizera bakwiye kuca barongorwa n'urukundo. Urukundo rugaragara ryari? Igihe bari kumwe n'abatizera. Abadakuze mu kwizera bambe birinda kubababaza n'ibigirankana, birinda gukora ibintu bazi yuko nibabikora bihava bibababaza. Nahavuga ati izo njya zireke hako zica zikababaza utarakomera mu kwizera. Iyo mpuzu yireke kuyambara namba bo muri kumwe benshi ari babandi badakuze mu kwizera. Iyime
uwo mwidegemvyo nibiko ukuze mu kwizera yokora ngo ntababaze abadakomeye mu kwizera. Nibihe bintu wewe ukuze mu kwizera, wewe wamaze gutahura yuko ivy'imisi Imana ataco vyongera ko canke bihindura ko gakiza kawe, ivyo inyambaro, ivyo imico ataco bipfana n'agakiza wahawe, kiretse yari ivyaha. Nigiki wokora? Cyambere no kurongorwa n'urukundo, nkuko twabisomye, kurongorwa n'urukundo mu kugendera mu mwidegemvyo wawe. Gendera mu mwidegemvyo mugabo raba bo muri kumwe ko bidahava bibononera. Ku 19 twabivuze neza, nuko dukurikirana ivy'amahoro n'ivyo gukomezanya, ntimusenyura igikorwa c'Imana kubw'ivyo kurya. Byose ntibihumanya koko, ariko ni bibi ko umuntu ajya ikintu gituma uwundi atsitara. Raba ko uwo muri kumwe akomeye nuko adakomeye, iyubare namba ukikujwe n'abadakomeye, namba hari impuzu babona batinya ko uyambaye ibagwa nabi, ubutizeye yireke. Rongorwa n'urukundo, rondera ivy'amahoro. Iyi mu mwidegemvyo igihe bibaye ngombwa kubw'ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza nubwo amahoro ngahati ubwami bw'Imana sivyo kurya no kunywa. Iyime ibwo burenganzira wari ufise kugira ngo urondera amahoro. 141 iciza no kutajya inyama canke kutanya umuvinyo canke kudakora ikindi cyose, kutambara impuzu. Namba ba muri kumwe benshi bibaza yuko abigize woba uguye, woba utari uw'Imana. Vyiyime iyi impuzu wakunda naho wayikunda kugira ngo abo muri kumwe ntibatsitare, ntibababare, ntibasubira inyuma. Iyi mifungurwa wabona ko atacu zitwaye uziriye, mugabo abo muri kumwe zahava zirahungabanya. Munsi umwe nagiye gusigura ijambo ry'Imana mw'ishengero riha agaciro gose igitambara. Hanyuma haba umwanya w'isangira geranda. Iryo sangira geranda barambaye ati kaze uje kwisangira geranda. Mugabo baravuga bati uwo mudamu wawe ntiyoza umutwe musa, akwiye kwambara igitambara. Nanje uwo mudamu wanje kuva aho ndibaza ko atagitambara yari bwambare, kuko ndamaze kubibona uwo munsi gusa imyaka 20 girehere. Ariko kubera narinzi yuko abo bantu babiha agaciro, naciye nkora gute? Bace bandondera igitambara mu ishengero cya reserve bari batunze, murumvikana ko cyari kibi kuko nta numwe yabacambaye. Madamu yemera kwambara igitambara kugira tuje ku meza nze nyeranda. Ntiyacambaye kuko yemera ko kwambara igitambara ari byo bihimbara Imana. Yacambaye kuko iyo tutacambara byazana kuzazanirwa, kuko twari twagiye gusigura ijambo ry'Imana. Nitwari dukwiye kuba bazana kuzazanirwa kandi twagiye gusigura ijambo ry'Imana. No kuvuga ngo yatigeze kwiyambura umwidegemvyo wiwe ari ba umwanya mutoya kugira ngo amere ntabere igisitaza bene data. Na Paulo bago ngeze mu Bayuda nigeza nk'umuyuza, ngeze mu banyamahanga nigeza nk'umunyamahanga. Ntavuga ko acumura, oya, aremera imigenzo yabo n'imico yabo kugira ngo ntababere imvo yuko ivyo yarabashiriye kubabwira batavyumviriza basamajwe n'imigenzo canke n'inyifato kanaka. Ni gute wigenza uri kumwe n'abadakomeye mu kwizera? Nagomba awumve neza, Kristo ntiyihanganira ukuze afate bigirankana gutsitaza abadakuze. Woba urongorwa n'urukundo cyangwa ugendera mu mwidegemvyo bigaca aho bishaka. Haruba ngo nzobikora bameneke bashaka nibo banka gukura. Oya, aho nta rukundo ruba rurimwo. Reka tubigishe bakure bazohinduka, ariko batarahinduka ni wewe wihindura, ni wewe wiyambura ubwiza, ni wewe wiyambura umwidegemvyo nkuko Yesu yiyambuye ubwiza akiyambura umwidegemvyo agahinduka umuntu kugira dushikire. Woba wemera kwiyima umwidegemvyo iyo bikenewe? Nigiki ijambo ry'Imana riguhamagariye gukora? Muri aya majambo nagomba wumve neza ijambo ry'Imana riduhamagariye gutahura ingene umubano w'abizera womera mu bantu batanganya ukwizera. Umwe wese nuko akwiye kubaka imyifato canke imibereho yiwe yisunze ivyamunyuze mu mutima, arongowe no guhimbara Imana. Ubwa kabiri nuko atanumwe yogomba ko abandi bamera nkawe, ariko yogendera mu vyamunyuze hanyuma ntahinyure abatabigenderamwo canke ntabakengere. Twavuze ko abikuze mu kwizera bafite igeragezwa ryo gukengera kandi abadakuze mu kwizera bafite igeragezwa ryo guhinyura. Ubwa gatatu nuko abakuze
bogira intambuko iruti y'abadakuze bakerekana koko bakuze mu kurongorwa n'urukundo no gukomezanya ntibakore ibigirankana ivyo bazi ko bari kumwe bihava bibasambura ntibasambure kuba c'Imana kubw'impuzu kubw'ivyo barya kubw'ivyo kwisukura uzobura bikora niba buri ahantu bakumva ariko uri ahantu batakumva vyosambura kuba c'Imana vyiyime uzobugaragaje kamere ya Kristo. Mbega ijambo ry'Imana rigusanze umerewe gute? Muri korari wanyu mumerewe gute? Mwishengeri wanyu mumerewe gute? Umubano wanyu umerewe gute? Nagoma nsubiremo kakari navuga umubano w'abava ruguru bakuriye ruguru n'abavukiye Bujumbura iwanyu umerewe gute? Mani dufashe cyane. Mbega woba uhinyura bene data? Mbega woba ukengera bene data? Mbega woba upfa gutambagirika mu byo utumva kugira ngo unezereze abantu ariko mu mutima wawe ucirwa urubanza uko wakoze utarongowe n'ijwi mu mutima? Imana idufashe kugira ngo tubashe kubaka umubiri wa Kristo tugaragaze ko twambaye ivyamwa vya mpwemu yera muri uko kwihanganirana. Nagoma ndangize mvuga ijambo umukurambere mu vy'Imana yitwa Saint Augustin yavuze ryo turongora muri ivyo. Yavuze ngo mu vyerekeye ivy'urufatiro rwo kwizera dukwiye kurangwa n'ubumwe. Aho no kuvyegwa ngo ni gute umuntu yemerwa n'Imana. Ivyo tuza kubihurizako mu biterekeye urufatiro rwo kwizera navuga inyambaro n'imigenzo n'ibindi dukwiye kurongorwa n'umwidegemvyo tukarangwa n'umwidegemvyo ariko muri byose dukwiye kurangwa n'urukundo. Imana iguhezagire. Mana gushimiye amajambo yawe meza adusanze aho turi dukikujwe n'abantu tudasangiye imibereho n'imico. Mbere kenshi bizana intambara mu makorare bikazana intambara mu mashengero bigahava bitukije izina ryawe. Utubabarire aho byashitse. Mana ufashe umwe wese muri twebwe kurongorwa n'ivyamunyuze mu mutima asunikwa no guhimbara Imana. Kandi ufashe mwamba bakuze mu kwizera kudakengera abadakuze. Ufashe abadakuze mu kwizera Mana gutahura ko ico kibazo bafise ari iki wabo maze ntibacire urubanza abakuze mu kwizera. Kandi Mana abakuze mu kwizera udufashe kudatsitaza no kudasambura ubuzima bw'abandi no kwizera kw'abandi kubw'umwidegemvyo wacu. Mana dufashe kuba ihangarire mu bumwe kugira ngo bishingire intahe kuri umwami kandi kuri umukiza mu izina rya Yesu Kristo senze. Amen. Mana iguhezagire.